Mesdames, Messieurs, auditeurs, auditrices de nos émissions, mes abonnés de notre chaîne Pisco Entertainment, bonjour, bon après-midi, bonsoir, bivanye naho ushoboye kubonera kino kiganiro cacu. Niteka ridasanzwe kubana namwe, nuko vyama turabashikiriza amakuru adasanzwe, amakuru avuga ku mateka y'abantu babaye ivyamamare kw'isi. Muti mbega uyu munsi mutuzaniye amakuru maki. Muri iyi video turaza kubagezaho ubuzima n'amateka ya nyenicubahiro General Evariste Ndayishimiye, umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi. Turabashikiriza amakuru avuga ku buzima bwiwe kuva akiri muto gushika aho abaye umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Turavuga ku mashure yize, ibikorwa yakoze, hamwe n'imigambi afitiye igihugu c'u Burundi. Psikologe nije mugiye kubana muri kino kiganiro, nije nakibatunganirije nk'uko vyama. Bandanya mudukurikira, ukaba utaragira subscribe, fyonda kuri subscribe, ufyonde no kukazogera. Urabona ahanditse or canke toute ku bafise telefone ziri mu rurimi rw'igifaransa, ufyonde no kuri like kugira uzohore uza urabona ibiganiro tubashikiriza biciye kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Turagusaba uze kudusigira na commentaire, utubwire ukuntu ikiganiro wacumvise n'ukuntu wagitahuye, utubwire inama nuko twohora turatunganya bino biganiro. Reka tumira amate gatoya, turaje tubabwire amateka ya Prezida umujama w'abajeune Son Excellence Evariste Ndayishimiye. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze mu idonido rya kino kiganiro. General Evariste Ndayishimiye ni umukuru w'igihugu ciza c'u Burundi kuva kw'igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020. Yagiye azamuka mu nzego z'ubutegetsi kuva mu gisirikare, akaba azwi nk'umutegetsi yiyemeje guteza imbere igihugu no kugwanya ibitagenda neza. Muri iyi video turaza kubagezaho ubuzima bwiwe kuva akiri muto, amashure yize, ibikorwa yakoze imbere yo kuba prezida, hamwe n'ivyo amaze gushikako kuva atanguye gutwara igihugu c'u Burundi. Prezida Evariste Ndayishimiye yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1968 i Musama, zone Kabanga, komine Giheta, intara ya Gitega, umugwa mukuru wa politike. Evariste Ndayishimiye yize amashure y'intango, yayize muri komine Giheta mu ntara ya Gitega aho yavukiye. Yize secondaire mu Nyakabiga i Bujumbura mu mashure y'abafrere, aho yamenyekaniye nk'umunyeshure w'umuhinga kandi afise imyitwarariko ya politike n'igihugu uciwe. Yabandanije kwiga amategeko muri kaminuza y'u Burundi, ariko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1995 yahunze igihugu kubera ubwicanyi bwabaye kuri kaminuza y'u Burundi.
gato aho yaciye aja mu muhari wa CNDD-FDD, umuhari wagwanira agateka ka zina muntu hamwe n'ubwigenge bwa kiremwa muntu mu Burundi. Yazamutse mu nzego za gisirikare ca CNDD-FDD, aba umuyobozi w'ibikorwa vya gisirikare. Yabaye ministre w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano mu mwaka w'ibihumbi 2006 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2007. Hanyuma aba umuyobozi w'ibiro vya gisirikare vya President Petero Nkurunziza gushika mu mwaka w'ibihumbi 2014. Son Excellence Evariste Ndayishimiye yatowe nk'umukandida wa CNDD-FDD mu mwaka w'ibihumbi 2020, atsinda amatora ku majwi angana ibice 68 kwijana. Yarahiye ku igenekerezo rya 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 inyuma y'urupfu rwa President Petero Nkurunziza. Son Excellence President Evariste Ndayishimiye akaba afise umuryango mwiza, umugore umwe ariwe Mama Burundi Ndayubaha Angeline Ndayishimiye, akaba bafitaniye n'abana 6. President Evariste Ndayishimiye akaba yari yemeje kugwanya ibiturire no guteza imbere ugwaruka. Yashizeho imigambi yo guteza imbere igihugu n'iterambere ry'igihugu. Icivugo ciwe azwi ku civugo umujama w'abajene, ashimangira uruhara rw'ugwaruka mu guteza imbere igihugu, kandi akaba yavuze ko ashaka ko umufuko wose wogira amahera, umunwa wose ukaronka ico ufungura. President Evariste Ndayishimiye ni intwari koko, ego jewe ndabihamya, ego nukuri. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yagiye arerekana ubushake bukomeye mu guteza imbere umunyagankuba mu gihugu c'u Burundi cose. Yararangije avuga ko nta terambere rishoboka ata muyagankuba, kandi yafashe ingingo yo gukwiza amatara mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi. Yarubatse ingomero nshasha zitanga umuyagankuba nk'iya Jiji, Murembwe, Rusumo n'izindi. President Evariste Ndayishimiye amaze gushira amatara mu mazone y'amakomine atari ayafise. Yarashize imbere amatara aturuka kwizuba, amazi, umuyaga. Ikindi naco ciza yakoze no gukorana n'amabanki nka BAD, Banque Mondiale n'abandi, kugira ngo hategwe ibikorwa byo gukwiragiza umuyagankuba mu gihugu cose. Intumbero nyamukuru ni kugwiza amashirahamwe y'ubuhinga mu budandaji mu duce twose tugize igihugu c'u Burundi, korohereza ugwaruka n'abakenyezi kwishiriraho imirimo, gushiraho udushirahamwe dushingiye ku mico kama n'iterambere rurangiranwa. Ibi bikorwa bikaba vyerekana intumbero ya President yo guteza imbere igihugu biciye mu korohereza ibikorwa by'abanyagihugu biciye ku muyaga nkuba. Ikindi gikorwa gikomeye yakoze gifitiye akamaro abantu benshi na cane cyane ugwaruka ni umugambi wa programme d'appui à l'emploi et à l'entrepreneuriat des jeunes PAEJ mu mpfunyapfunyo.
ni umugambi washinzwe ku gikorwa cy'igihugu ugamije gushigikira urwaruka mu vyerekeye gushiraho ibikorwa bibateza imbere, cyane cyane mu budandaji, ubuhinga, ubworozi n'ibikorwa by'ubuhinga buhanitse. Uwo mugambi watangujwe ku mugaragaro na nyenicubahiro General Evariste Ndayishimiye nk'uko biri no mu migambi yiwe nk'umukuru w'igihugu yise umujama w'abajene, aho yama ashimangira ko igihugu cyo kubakwa n'ugwaruka. Intumbero nyamukuru za PAEJ hari guhimiriza ugwaruka kwishiriraho imirimo, gutanga amafaranga n'inyigisho, gufasha imigambi y'ugwaruka igaragaza akamaro n'iterambere, korohereza kubona amakredi canke ingurane ku mushinge wizewe. PAEJ ni umugambi washinzwe mu kwifatanya n'amabanki nka BAD, Banque Africaine de Développement, hamwe n'ibigo vy'igihugu nka Ibuka, API hamwe na BID. Muri make, PAEJ ni umugambi wa leta wavutse ku gitekerezo ca President Ndayishimiye, afise intumbero yo guha ugwaruka akaryo ko kugira uruhara mu kwiteza imbere no guteza imbere igihugu, guhindura isura y'u Burundi ashingiye ku guteza imbere ugwaruka no kugwanya ibitagenda neza. Nubwo hari intambamyi, ibikorwa vyiwe birerekana kwiyemeza gukomeye mu guteza imbere igihugu. Reka ikiganiro cacu tukigarukirize hano. Ivyo nibike muri vyinshi nyenicubahiro amaze gukora. Tuzobandanya tubatunganiriza ibindi biganiro vyerekeye ku mateka nyenicubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi amaze gukora. Mwibutse ukaba utaragira subscribe, ntugende udafyonze kuri subscribe. Psikologe nije nariko ndabashikiriza kino kiganiro, naho ubutaha. Imana ibahezagire, Imana ihezagire Perezida w'u Burundi, Imana ihezagire abatwumvirije mwese. Abamaze kugira subscribe ndabibutse ko muri ab'agaciro imbere yanje. Imana ibahe umugisha. Thank you.